ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. Numva nshimiye Imana aka kanya ndonse kugira mvugane nawe aho uri hose. Nizeye ko ubuntu bw'Imana nkuko Bibiliya ivuga ko iyo umuntu akiriho ubuntu bw'Imana buba buri kumwe nawe. Kuvuga umuntu akiriho arafise amahirwe yo kuronka ibyo atigeze aronka no gushika hatarashika, cyane cyane kuzoshika mu ijuru. Numva rero nashaka kuyaga namwe ku ijambo niyumviriye ko risumba yandi majambo yose no kuganiriza kuri uyu munsi, kandi ndizera ko Imana itugirira neza. Nshaka nsome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya 6 ku murongo wa 40 gusa. Ndaharonderamwo ijambo rimwe rigufi, havuga ngo kuko iki arico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Numva iki arico nshaka kuyagisha muntu w'Imana, ikintu kimwe gisumba ibindi byose data agomba. Ubu n'ubutumwa bwavuye mu kanwa k'umwami Yesu. Data agomba ko umuntu wese abona Yesu, ntamubone gusa ariko amumenye, hanyuma nawe amuha ubugingo budashira. Ibi niyumvira ko ari byo bisumba ibindi byose. Ndazi ko ubuzima bwacu bukeneye ibintu byinshi, ariko kenshi ari naho dusanga tubishitsemo tugasanga umenga ntacyo twaronse. Ariko iki umwami Yesu avuze gisumba byose, kandi nawe uramaze kubibona cyangwa uzobibona. Icyo data agomba ku bantu bose nico cyifuzo nyamukuru kuri data. Umuntu arafise imitwaro, umuntu arafise ibimugoye, umenga data ntavyo abona, ariko arabibona kandi arabizi. Ariko ikintu ashize ku mutima cyane nuko umuntu wese ariho ashobora kubona Yesu. Iki ni icyifuzo nyamukuru, kuko Yesu niwe nzira ishobora gushikana umuntu ku Mana, kandi Yesu niwe kuri kw'Imana. Kandi ikindi naco, Yesu niwe yatuzaniye ubugingo buva ku Mana. Muravyumva nyine ko atakindi kintu kiriho mu nyonga z'Imana gishobora kuza gisumba Yesu. Umuntu arashaka kwiyumvira ko ariko arakorera Imana, ko akunda Imana, ariko iki kintu cyo gushira umutima kuri Yesu n'iki Imana iraba ku muntu nico cyonyine ishaka gusumba ibindi byose. Imana igufashe muri uyu mwanya uri kuranyumva. Ndifuza ko Imana iguha kubona Yesu. Kubona Yesu niwo mugisha, niyo mahirwe ya mbere mu buzima. Mahirwe z'imbere y'abandi no kubona Yesu. Mwiyumvire, umuntu wese arifuza ko yobaho afise amahoro y'ukuri, ariko nama niyumvira kandi na Bibiliya binyereka ko umuntu aronka amahoro y'ukuri iyo amaze kubona Yesu. Bibiliya ivuga ngo nta mahoro ku munyabyaha. Sinzi ukuntu bigenda ku muntu yoba asa n'ufise byose, sinzi uko bigenda, ariko ko nizeye ko Bibiliya itabesha, hanyuma nkaba mfise ibintu byinshi maze kubona mu buzima, ndabizi ko ata mahoro ku munyabyaha. Hariho ikindi kintu umuntu wese yifuza. Si abantu bose babivuga, si abantu bose babiyaga n'abandi, ariko ndazi ko ari icyifuzo kiri mu mutima w'umuntu. Umuntu wese arifuza ko nihagera kwapfa atazojya kwa Shetani ariko azokwakirwa n'Imana. Iki ni icyifuzo cy'umuntu wese, ni icyifuzo cyanjye gusumba ibintu byose nifuza. Ndifuza ko ninava muri ubu buzima Imana izonyakira, ariko ni ikintu gishoboka ku muntu yamaze kubona Yesu. Rero mu majambo make, mvuze kubona Yesu, sinshaka kuvuga ko ari kumubona n'aya maso yacu nk'uko tubona ibintu byose bidukikije, ariko nshaka kuvuga ko kubona Yesu icyo Imana ibiri kiravuga n'ukuntu umubona mu mutima wawe, ukamumenya nk'umukiza wawe, nk'umucunguzi, kandi ukamwumva ko ari umwami wawe. Iki kintu iyo umuntu akimenye, ibintu byose biba bihindutse. Aha niyo ntango y'ubuzima ushobora kugira amahoro, niyo ntango y'ubuzima ushobora kwemeza umuntu ko ariko arajya mu ijuru. No kwibutsa ijambo riri mu Baroma, umukozi w'Imana Paul yanditse avuga ko mpwemu w'Imana abwiririkanya n'impwemu yanjye ngo ari cyabona, iyo mpwemu yiwe kanyemeza ko ndi umwana w'Imana. Aha niho bica bitangura. Ibihe byinshi abantu barumva ko basenga,
barumva ko bakunda Imana ariko nta kintu kibemeza ko ari abana b'Imana. Ariko aha iyo umuntu abonye Yesu ibintu byose bica bihinduka. Ari ikintu ushobora kuba umaze kubamwo cyangwa urumva abantu benshi bakivuga cyitwa gukizwa. Aha niho gitangurira. Umuntu ababonye Yesu mu mutima menga ni kindi kintu kibaye, menga n'uruntu ruturitse, menga umuntu arugurutsa amaso arahumutse. Abantu benshi barabiyumvira ati mbege nahora he, nahora mu biki, nahora mu buhe buzima. Ibi rero nibyo Bibiliya ivuga ngo umuntu abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo, ubuzima buba butanguye. Sinzi ko warumva ikintu abantu bakunda kuvuga ngo kwezwa ni ibintu bisa n'ibidashoboka, ariko iyo umuntu abonye Yesu ubwo buzima bwo kwezwa buba butanguye. Wari urugendo rutanguye kurya umuntu avuka agakura agatangura akajya ku ishuri. Ni ukuvuga ubonye Yesu naho batobikwigisha hari ikintu mu mutima menga kiriko kiraguhata kuri iki kintu cyitwa kwezwa. Umuntu acatangura kumva yansi icyaha. Murabizi ko twese twakuze bamwe twitwa abakristo, kumbure si bose, ariko nanjye nakuze ndi umukristo nitwa umukristo, ariko ndabizi ko ntatinye icyaha, ndabizi ko icyaha kitantera agahinda. Ariko igihe cyose umuntu abonye Yesu ucumenga icyaha nicyo cyago ciwe, menga icyaha nicyo mukoshi, menga icyaha nicyo muvumo. Umuntu acatangura kumva umenga yotandukana n'icyaha, hanyuma arabimenya gose ko uko abaye mu cyaha niko bimwambura imigenderanire yiwe niyo Mana yabonye. Kuko kubona Yesu niko kubona Imana. Ubwiza bw'Imana buri mu nyonga za Yesu Kristo, niko Bibiliya bitwigisha, kandi ibi bintu n'ukuri. Hanyuma iyo umuntu abonye Yesu ubu buzima ntibusubira kuba ubuzima bunyegejwe. Umuntu wese arabibona, umenga umuntu n'ibindi bintu byamushikiye n'igitangaza. Ndashobora kwemeza ko mu gusenga kw'abantu benshi babonye Yesu nta bintu byinshi basabira imiryango, nta butunzi bwinshi basengera umuryango nubwo byose bikenewe, ariko abantu bose basabira imiryango yabo, Mana ubahe kubona Yesu. Kubona Yesu niyo nyishu. Kubona Yesu niko gutangura urugendo rw'amahoro, urugendo umenga urafise iyo uri kurava n'iyo uri kurajya umenga urahabona. Mana ihabwa icyubahiro. Numva shaka kubandanya ndakubwira ku byo kubona Yesu. Numva no kubwira ku majambo mukozi w'Imana Petero yigeze kubwira Yesu, aramubwira ati none ko twebwe twaretse byose tukagukurikira. Sinshaka kubandanya cyane ku byo Yesu yamwishuye, ariko nashaka kubwira ko hari umuntu yigeze kwiyumvira ati none byagenze gute, niki cyatumye mpeba byose nkagukurikira. Mwiyumvire ko gukurikira umuntu atacumubonana, atacubona umenga zoguha, ntaco uzomukuramo ukamukurikira, kumbure byari bisanzwe, ariko ukaheba byose, ugaheba ibyo wahora ukora ukamujya inyuma, kiba ari ikintu kidasanzwe. Aha niho nshaka kukwereka ubushobozi bwo kubona Yesu, ikintu gituma umuntu aheba byose. Sinzi ko mwibuka ibintu Paul, kumbure si mwese mwaba musoma Bibiliya, ariko murashobora kuba mumaze kuvyumva, benshi mwaba muriko muranyumva. Ahantu Paul avuga ngo ibyahora bimbera inyungu byose ubu ndabibona nk'ubuhombe, ngo kubwa Kristo, ngo eka mbere ngo ibintu byose byari inyungu kuri jewe byahindutse uruhombo kubwo kumenya ikintu kirengeye byose ngo nicyo Kristo Yesu. Ahandi akavuga ngo mbere ngo byampindukishano. Kini kintu giteye ubwoba, ni ikintu kigoye kumva, nukuba ibintu byamubera inyungu. Mu bintu by'inyungu bujya mu buzima si amafaranga gusa, mu buzima inyungu n'icyubahiro n'inyungu. Hari abantu benshi aronse icyubahiro, ndibaza n'aya mafaranga tuyakenera cyane kubera icyubahiro tuyaronkamo. Si uko umuntu wese afite amahera afite amagara meza, ariko umuntu afite amahera araronka icyubahiro. Niyo n'inyungu, abantu baraheba ibyubahiro bagakurikira. Ni ikintu gitangaje gishobora kwerekana ko kubona Yesu birimwo ibanga bisumba gusenga, birimwo ibanga risumba kuvuga ngo jewe ndi umukristo. Kubona Yesu ubuzima bundi buba butanguye. Ni gitangaza iri jambo ryitwa kubona Yesu. Nicyo numva nifuriza umuntu wese abone Yesu mu mutima wawe, wumve ko hari ikintu ufashe. Sinzi ko murumva abantu basigara babita ibipfu, babita ibijuju. N'umuntu menga yitandukanije n'abantu,
menga yavuye mu muryango by'ukuri ntiyabanze, ariko kuri we ikintu cyose umenga cyo mutandukanya n'icyo yabonye, yumva umenga niwe mwansi wa mbere. Ikintu cyose gisinzikaza imigenderanire yiwe n'uwo mwami kimuhindukira umwansi. Hariho n'abahebubuzi. Ni igitangaza kubona umuntu ashobora guheba akazi ngo karamuteranya na Yesu. Ninde yobimwita ko ari umunyabwenge? Abantu bose bashobora kumwita igipfu, ariko ikizokwereka ko atari igipfu ni uko abamwita ibipfu bose batazomurusha amahoro kandi n'ubuzima zoburonka. Sinshatse kugutegeka ngo uve mu kazi, ariko nshatse kukubwira umuntu wese yabonye Yesu araheba byose agakurikira Yesu. Ni igitangaza. Ndibuka ijambo ry'Imana aha mu butumwa bwiza bwa Yohana nyine mu gice cya mbere ku murongo wa 10:11, ahantu avuga ngo yari mu isi ngo kandi isi yaremwe nawe ngo ariko isi ntiyamumenye. Ni igitangaza nabyo kubona umuntu atomenye uwamuremye. Erega iki kintu si cyiza ngo yaje mu biwe ariko abiwe ntibamwakiriye. Ni igitangaza. Wewe yaje azi ko tuzomumenya ariko sanga twanse kumumenya. Ni igitangaza. Niyo mpamvu imyaka myinshi umuntu abaho, uko abaho kose sinobimenya. Umwe wese agenda n'ibanga ryiwe. Hari n'abantu basa n'abanezerewe ariko mu mutima babizi ko bababaye. Hari abantu ushobora kuba wifuza gusa nabo ariko bo bifuza no gupfa. Ni ibintu tutamenya. Abantu ntiduhishura ibiri mu mitima yacu nk'uko Imana yashaka ko tubivuga. Ariko ni igitangaza yaje azi ko tuzomumenya kuko yaturemanye umutima wo kumenya Imana. Twe ntituri bikoko, twe turi abantu. Dushobora kutamenya ubwenge bwose isi ifise, ariko tukamenya Imana umuremyi wacu kuko niyo yaturemye. Yaturemanye ikintu cyo kuyimenya. Niyo mpamvu Imana itazocira urubanza ibikoko, ariko ikintu cyose cyitwa umuntu kizotsindwa n'urubanza nikitemera ubutumwa bwiza, kuko Imana yaturemanye ubushobozi bwo gushobora kuyimenya. Ni igitangaza. Imana yaraduteye iteka. Hari ibintu byinshi tudashoboye, hari ibintu byinshi tutazi, hari n'ibintu byinshi tuzova mu isi tutamenye, ariko Imana ihabwa icyubahiro ku muntu wese azoshobora kumenya Yesu ntazigera yicuza. Yaje mu biwe ariko abiwe ntibamumenye. Nanjye uyu munsi ndiko ndasaba kandi ndakwinginga, ndanagusengera mu mutima wawe. Imana ntiguhe kugumuvuga ngo ndamuzi, ahubwo iguhe kumubona. Niba mubona nta n'abantu uzosubira kwemeza kumuzi, ariko abantu bazovuga ati uyu muntu arazi Imana. Bazobona ubuzima bw'umuntu azi Imana. Murabizi ko bari mu isi bose bafise Imana. Umwe wese arafise Imana yiwe. Hari n'abafise Imana bakoresha ibibi, ariko abafise Yesu, ababonye Yesu bose barazi ko Yesu yarabayeho, barazi ukuntu Yesu yarameze. Yavuze ngo munyigire ko jewe ndumugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Abantu bose n'abadasenga barabizi ko abakurikira Yesu biyorosha nkawe, n'abagwaneza nkawe, kandi bararuhutse mu mitima. Ntushobora kubwira abantu ko wamenye Yesu utaruhutse mu mutima. Nibaza ko utaramumenya. Imana ihabwa icyubahiro. Numva ntaza kukubwira ibintu byinshi, ariko ndashaka kukubwira ikindi kintu gitoya. Ninde ashobora kubona Yesu? Ko abantu bose bafite amaso batashoboye kumubona. N'abamubonye azura Lazaro bamwe ntibamwizeye. Abamubonye agwiza imikate yarabaryoheye, barayiriye baranezerwa, ariko ntibamwizeye. Ninde ashobora kubona Yesu? Iri ni ibanga ry'Imana. Ni ibanga ry'Imana. Mwibuke ko Yesu bwiwe muri iki gice nyene natanguriyemo gusoma yaravuze ngo nta muntu ashobora kuza kuri jewe data atamunkwegeyeko, data atamusunitse. Nibanga. Ninde ashobora kubona Yesu? Umuntu ashobora kubona Yesu ni umuntu yumva anyotewe Imana, ntazi igituma atabanye n'Imana uko yabyifuza. Hari abantu benshi babyibaza, nanjye narigeze kubyibaza. Haraciye imyaka myinshi mbere n'uyu munsi jewe uko nifuza kubana n'Imana numva atari ko bimeze. Nanjye ndabyibaza. Hariho n'abandi bibaza kubera iki nkora ibi bintu kandi nzi ko ari bibi. Kubera iki ibi bintu biriko biranyica ndabibona bikananira kubiheba? None nokora iki? Hari abantu
biyemeje ati jyewe ubuzima n'ubuzima uko biri nuko nyine. Ariko hariho abandi bantu biyumvira, Mana nkora iki nanjye mbeho nk'uko ushaka, ndumva ko amaherezo yanjye nzohagarara imbere yawe, uzombaza icyo nakoresheje ubuzima wampaye. Hari abantu nahagenda ari mu bintu bitameze neza, ariko yama yumva afise umutwaro, Mana niki nokora. Hariho abandi nabo bavuga ati nkurako jewe ikizoba kizokwimenya. Abantu bazomenya bashobora kubona Yesu babihawe n'ubuntu bw'Imana, kuko niki twitwa gukizwa. Bibiliya ivuga ngo mukizwa kubw'ubuntu, ngo wirata wese yirata uhoraho, ni wabaha kuba muri Kristo Yesu. Ngo Kristo yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana, ni waduhindukira ugucungurwa. Nta kintu na kimwe cy'Imana gishoboka kitavuye kuri yo kandi giciye muri Kristo. Nigitangaza. Shaka kuvuga umuntu ashobora kubona Yesu abihawe n'Imana, n'uyu muntu abinyotewe, biramubabaje, ari mu byaha ariko aranyotewe kubivamo. Hari igihe umuntu akoresha inkomezi ziwe, hari igihe umuntu akoresha gusenga, hari igihe umuntu akoresha ibintu byose bamubwiye, ariko by'ukuri iyo nyota ufise izogushikana heza. N'uyu munsi ubishimye ukabwira Imana uti, Imana ndashaka kubona Yesu, sinshaka kwitwa umukristo, ndashaka kuba umuntu yabonye Yesu, ashobora kwemeza abantu ati Yesu ndamwumva muri jewe. Nivyo ariko arakora ndavyumva. Hariho umugabo umwe Bibiliya itubwira ko yari umuntu mugufi, hanyuma ngo aranyotegwa kubona Yesu, ariko yari umunyacyubahiro kandi yari umutunzi. Hanyuma ngo yurira igiti. Ndavye uko inkuru ya Bibiliya bivuga, birerekana ko cyari ikintu gisa n'iceyi ko uwo muntu yokurira igiti agiye kuraba umwami. Hanyuma umwami Yesu aramubona, nibaza ko yamubonye atarurira n'igiti. Yo bari muri uyu muce w'abantu bari mu buzima bubi bubabaza Imana, ariko bifuza kubuvamo. Aba bantu bariho. Uyu muntu arurira igiti, hanyuma umwami Yesu ararangamiza, aramubwira ati, Zakayo ururuka, kuko uyu munsi nkwiye kurari wawe. Zakayo ntiyansi. Iki cyabaye ikimenyetso ko Zakayo yari asanzwe yifuza ikintu cyiza, ariko atazi aho yogikura. None uyu munsi araronsa amahirwe. Yesu amusabye ko aza kurari wiwe. Zakayo aramwakira, aramuzimana. Nta n'ikintu Yesu yabwiye Zakayo. Tubona Bibiliya itwereka ko Zakayo yabazimanye. Yesu arafata inzimano. Hanyuma Zakayo uko yabona Yesu ni ku mutima wamubwira. Zakayo ngo aravuga ati, mfashe ibyo nari ntunze byose ndaza kubiha abakene, kandi umuntu nagunze ndamuriha. Iki kintu ni gitangaza. Yesu acavuga ngo uyu munsi agakiza kashitse muri ino nzu. Ni gitangaza. Niyumvira ko kubera ukuntu Imana yaturemye ikaduha ubushobozi bw'amahitamo, icyo ushatse cyose uragikora, icyo ukunze cyose uragikurikira. Nturaba imvura, nturaba izuba, icyo ushaka cyose uragikora. N'amahitamo. Urashobora no kumena inzu, urashobora no kwimba amabuye, byose urabishoboye. Nuguhitamo. Icyo ubonamo icyiza cyose urakirondera. Uku niko abantu bose bazobona icyiza muri Yesu, nawe azobiyereka. Umuntu wese amunyotewe azomwiyereka. Iki ni gitangaza kiva ku Mana. Ariko Imana ntizoza kuguhata, ntizogufata kwizosi ngo menya Yesu. Oya, irarindiriye umunsi uzomera nk'umuntu yaguye mu ruzi, ariko aratabaza ati, ninde yontabara? Ninde yontabara? Nshaka kuvuga ko umuntu wese ari mu byaha asa n'umuntu ari mu ruzi, amazi amugeze ku izosi. Nawe uravyumva ko ibyaha bikubujije amahoro, kandi urabizi icyo Bibiliya ivuga, urabizi icyo ibitabo by'Imana byose bivuga. Bivuga ko umuntu wese akora ibyaha azotsindwa n'urubanza. Ni ikintu giteye ubwoba. Nkiri umwana cyarantera ubwoba cyane, n'ubu kirantera ubwoba, ariko ndaremeshwa mu mutima nuko nashoboye kubona Yesu, ndabihawe n'Imana. Numva ari ingabire isumba ibindi byose Imana ishobora kumpa. Nta kintu nshobora kuronka kingana n'icyo Imana yampaye. Nta n'ikintu ushobora gusaba Imana kingana n'icyo yampaye. Nta deni Imana imfitiye. Ndashaka kubwira ko namufise umutima wumva unyotewe Imana. Niki cyo nkura aha hantu? Imana iraza kukwereka Yesu. Inyishu y'Imana ku buzima bw'umuntu
yitwa Yesu Kristo. Niwe mahoro yacu, niwe ashobora kudukura ahantu h'umwiza akadushira ahantu h'umucyo, niwe ashobora gukura umuntu ahantu atabona yaja akamushira mu nzira naho yaga, ariko iyo nzira ikamujyana ku Mana. Yitwa Yesu Kristo. Yavuze ngo abandondera ubudahumeka bose bazombona. Imana ihabwa icyubahiro. Amina. Imana iguhe umugisha. Ndifuza ko wakira ubuzima bw'Imana buri muri Kristo Yesu. Uyu munsi ubihisemo biragushobokera, ntuzopfa uvyicujije hanyuma uzobitamika n'abandi. Numva nobandanya ndakubwira ko iki kintu ndiko ndakubwira abantu benshi baracyanse, baracumvise ku bantu benshi baracyanse, ariko iyo umuntu hageze umunsi wiwe amasa kugagwa, impwemu zikamuvamo, acyasanga ivyo yarondeye kwisi byose bitari byo. Ndamaze kumenya gose ko ubuzima twita ubuzima atari bwo buzima. Ubuzima twita ubuzima ni ubuzima butwereka inzira zose zizotuma jewe mererwa neza. Naho Imana itonezerwa, kizima bimpa kumererwa neza. Abantu iyo bugaye amaso, impwemu zibavuyemo, baca basanga ikintu bari kwita ubuzima yari Yesu. Niwe buzima. Ndakwinginga kuri uyu munsi, sinumva umenga no guhata, ariko numva nosaba Imana ishire mu mutima wawe kuva uyu munsi kumenya ko inzira urimo namba ari inzira ifatanye n'icyaha, nturabona Yesu. Numva no gusomera ijambo rigufi kandi rirashobora kugirira ikimazi by'ukuri, ukuntu umukozi w'Imana Yohana yanditse mu cyete ciwe cya mbere, cyete cya Yohana cya mbere yanditse, yaravuze ngo n'ibintu byiza byo kumva, ngo iki nico kitumenyesha ko tumuzi, nitwitondera ibyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi ntiyitondera ibyagezwe byiwe numubeshi, ukuri ni kuri muri we. Ariko witondera ijambo ryiwe wese ugukunda Imana kuba guhinguwe muri we vy'ukuri. Iki nico kitumenyesha ko turi muri we. Imana ihabwa icyubahiro. N'ibintu bitagoye kumva, ariko n'ibintu bigoye gushira mu ngiro. Igihe cyose uzomubona azokwama kubwira ati nyegera, ndaza kugufasha mwana wanje. Abantu bose bemeye kuguma hafi yiwe yarabafashije. Iyi nzira ntiyabaye inzira y'amagorwa. Ubu Kristo ntibwacitse ubuzima bw'umubabaro, ntibwacitse ubuzima bw'ivyihevyi, bwacitse ubuzima bushobora kutaronka byose isi ronka, ariko bukaronka amahoro isi yabuze. Ubu niryo banga ryo kubona Yesu. Ni Yesu w'amahoro, ni Yesu w'ubushobozi. Numva nshaka kubwira ko niwa munyotegwa nta kintu na kimwe yihuta kwishura nko kuza gukiza umuntu ibyaha. Arashobora kugutevya kuguha inzu, arashobora kugutevya kuguha imodoka, yo gutevya no kugira ubugeni, ariko ntashobora kugutevya kukwima ubugingo. Kuko iyo umuntu aronse ibyo byose mvuze akabura ubugingo, azosanga atacu yaronse. Muri buku ukuntu yavuze ngo umuntu vyomumarira iki kunguka ibyisi byose akabironka, ariko akazokwakwa ubugingo kw'iciro. Nta kintu na kimwe umuntu yoba afise mu gihe atoba yaronse ubugingo, kandi ubugingo bubonegwa muri Kristo Yesu. Yaravuze ati ni jewe nzira, ni jewe kuri, ni jewe bugingo, nta ushika kuri data ntamujyanye. Niwashaka ntuzuharire n'abantu, uzogerageza ibi bintu ndiko ndavuga, kumbure wari umaze kuvyumva, ubigerageze ubanze urabe inkurikizi yavyo. Niwasanga ataco bimaze uzobihebe, niwasanga ari byo uzobibwire n'abandi. Ariko ndashobora kwemeza ko umuntu wese yamubonye ubuzima bwarahindutse. Niwa butamubonye siwe ni wewe. Arindiriye kugira inyota, arashaka ko umuntu wese aza kumurondera azi ko agira apfe. Ubona icyaha nk'urupfu. Hari abantu bakunda kuvuga, nibaza ko ari imvugo bakoresha, nk'uko ubumara bw'inzoka bwica niko n'icyaha cyica. Abantu ntibatinya icyaha, ariko baratinya inzoka. Hanyuma inzoka irashobora kugukomora ntupfe, ariko icyaha ni ngombwa kizokwica, kuko mu kanwa k'Imana havuyemo ijambo rivuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu.
ingero y'icyaha n'urupfu, nta yindi nzira. Ndashaka kukwinginga wemere ko niwagira inyota, niwatangura kwereka Imana ko ari ishobora kukubera amahoro, niwatangura kwereka Imana kutigeze umenya no gusenga, kutigeze uba mwiza, nta nubwo uzokwigera uba mwiza, ni Yesu azoba mwiza muri wewe. Niwereka Imana niyo nyota, Imana irakwishura. Mu kukwishura rero si ibintu by'ibitangazo uzobona, ariko izoguha kumenya Yesu mu mutima. Kandi niwamubona mu mutima uzokumva atakindi kintu wari bwabone, uzoca ubona ko atani kindi kintu ukwiye kubona. Yesu arahagije, Yesu ni byose muri byose. Imana ibahezagire kandi bashigikire. Ndifuza ko wewe uri kuranyumviriza, wewe uri kurandaba, wumviriza ibintu mvuga, ubuntu bw'Imana buguhe kuvyakira. Iminsi nk'iyi Imana ibiguteye iteka ryo kuvyumva, ntuzi kuzosubira kuvyumva. Jewe nasavye Imana kugira ninabivuga bize kwinjira mu mutima wawe. Nubu ndizera ko biriko birinjira, ndizera ko biriko birakubwira. Nturondere rwose, gira inyota cyane, ifuze gutabarwa n'Imana. Hanyuma inzira Imana ikoresha mu gutabara yitwa kubona Yesu. Imana ibagirire neza, komeze kububaka, komeze kubashigikira. Ubuntu bw'Imana bubane namwe gushitsa ibihe byose, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen.